Tarisisi Hope Ministry TV ni umuryango washinzwe ugamije gufasha abakene, imfubyi n'abapfakazi batagira kirengera, abana baba mwibarabara, abasangwa butaka, abarwariye mu bitaro ndetse n'imfungwa. Nawe nimba hari umusanzu wifuza gutanga, duhamagare cyangwa utwandikire kuri izo nimero ziri kuri screen. Ya ni 001 plus 257 Green City Isha Boy Chuma aka Kokoriko bingwa amatangazo. Urabizi nkuko namara kugira imisi yose yuko tubaho turabana turagendana turigana turamove tukamuvingana, urumva ko n'ibintu bigize ubuzima muri rusange nkuko nabana bibabwira. Ariko neza nkaba narababwiye yuko ntazobata hasi ikigize industry y'umuziki w'imuyinga cyangwa muri cinema ahanyene imuyinga cyangwa mu Burundi bwose, ko uvuze imuyinga uvuze intara igize umuji uturiye muri capitale, kuko ugeze ibujumbura uvuze muyinga baca bahumva neza kubera turi abantu baba boss cyane gose barabizi. Ariko neza uno musi nabazani umukinyi wa cinema ntahengeshanya kugira sindabatevye, murabizi imisi yose ni pumpu ni bumper to bumper. Ndamufise nganyere n'umusore ameze neza, akeye asa neza, abikora neza kandi amaze kugaragara ku masanamu menshi, kandi akaba ari no muririmbyi. Byose araza kubabwira impamvu abikorera icyarimwe mu gihe abandi bahitamwo ikintu kimwe cyo gukora. Ariko ngira nabibutse yuko inyuma ya kamera hari umusaza arabyonona cyane gose, akora isanamu zitovye zimeze fresh. Iyo tuvuze nabi ni neza, tuvuze neza ni nabi, kandi murabizi bamwita Edu photograph cyangwa Edra, ubuvuze entreprise ikomeye cyane gose hano mu ntara ya Muyinga, ndetse ariko aranazamuka agenda mu gisagara ca Bujumbura kabisa, aho ariko aremeza abantu benshi cyane gose, akora n'isanamu z'amavuta. Ariko uno musaza turi kumwe muri kano kanya, reka ndahenda mwiramukirize namwe arabidondora. Mambo vipi? Karibu sana muri kino kiganiro cy'uno munsi nkuko ariwe twahisemo. Murakoze cyane gose. Bipanze gute mu karere man? Turashima Imana, je mbona bipanze neza. Iyo umuntu ari ubwa mbere je dukoranye, nkunda kumenya amazina yiwe yiswe n'abavyeyi, hamagaca antera ama AKA menshi aba afise. Nitwa Irambona Jean Christophe, banyita King Christopher. Ego. Wow, Irambona nanje banyitwa Irambona Eva, batazira kokoriko. Je naho nto kwivuga benshi babazi ko nkokoza sana. Ndi umuntu w'imvuzi cyane gose, ariko ndanezerewe cyane gose kwa duhuje n'izina. Thank you so much. Nibaze ko ikiganiro uno munsi kabisa kigenda neza, ko duhuye turi ba Irambona. Nibaze ko abantu baratubona uno munsi. Kuri ndaryoye cyane, nta nivyo narinzi ko ariko witwa. Yara ibintu bishimije cyane gose. Ariko muri rusange nkuko vyamabiri umwuga ukora cyangwa amazina kenshi urayivugira kugira ngo simpavure mbesha, ni kubera iki umuziki kandi ni kubera iki cinema? Ni ibintu niyumvamwo, ni ibintu nkunda kuva kera hose. Nakuze niyumvamo kuririmba, hanyuma nyuma yo kuririmba nisanga muri cinema. Ni King Christopher tumenyereye hano mu ntara ya Muyinga, mugabo ibikorwa vyiwe akaba kenshi yarari karabikorera Ingozi. Byaragaragaye cyane, kubera iki wagiye guhera career Ingozi? Niwe wahereye career cyangwa Ingozi wari wagiye ku bwa management? Ingozi nari ndiyo kubw'impamvu z'akazi muri rusange, hanyuma ashitseyo rero niho naje guhura nabajya mwabonye twakinanye, niho twakinanye filme zijya mwabonye. Sininagiye kubera cinema, oya ninagiye kubera izindi mpamvu zo mu buzima busanzwe. Ubuzima buri private sana utoshobora kubwira abantu. Ariko je nk'umusesanguzi ndashaka kumenya icyari cyakujyanye Ngozi, kuko je sintahura ukuntu waciuza ukarishe cyane ukaza uri umunyempano akomeye cyane gose hano imuyinga utari kora bigaragaza. Nagiye Ngozi kubw'impamvu z'akazi, hanyuma ngezeyo ndakora, hanyuma dukina ayo masinema cyangwa se amareresi. Nyuma yaho rero byari byanjanye gukorerayo birahera, hanyuma biheze cyane navuga ati reka nsubire ku Gatumba. Okay. Nukuvuga yuko umaze gushika ngaha, wavuye ngaha imuyinga impano ikiri anda, ariko umaze gushika Ingozi ucura karisha impano. Ahubwo navuye ngaha imuyinga ntarinjira mu bintu vya cinema. Navuye ngaha imuyinga ntarinjira mu bintu vya cinema, numva ndabikunze, numva ko nzobitangura, ariko ntazi ngo nzobitangura ryari canke se ngo ndabitangurire hehe. Ingozi hari imigwi myinshi ikina cinema gusumbya hano imuyinga. Mbega hano Muyinga ko hari hasanzwe hari imigwi, nta mugwi numwe wari bwigere ugenda gusaba bashoboye kugufasha? Nari narabegereye, igihe kimwe naregereye timu yariri ngahe Muyinga, ndavugana n'umurongozi wayo. Atarakabanga iyo timu ndashaka kuyimenya.
yari Ajebe ndibaza ni Ajebe yari rongowe na Bad J umuhitinzi ego Bad J naramwegereye ico gihe kwanza nari nkiri n'umupeti nibaza ko atari ikintu cari kumwenteresa cyane ko nja muri film hanyuma ndamwegereye bambwira ibintu bisabwa kugira umuntu aje muri cinema muri team yabo numva ari ibintu nyine byinshi cyane caravuga ati ko biri kose igihe canje nikiragera nicagera nzojamo ya nuko nta wundi muntu negereye ngaye Muyinga nibaza ko ico gihe ntangura kugira ico ciyumviro niyo team yari hari ngaye Muyinga ya umaze gushika mu gisagara ca Ngozi biratangira biragenda birashuha cyane n'umugwi uyuhe wagiye guheramwo mu gukina cinema umugwi wa kwakiriye n'uwe umugwi natanguriyemwo ni Sky Films niyo natanguriyemwo ego yari yobowe na Joel nuko nagiye ngiye gufasha birangira nifatikanije n'umugwi nuko byatanguye ya tuvuga ati felicitation ku ntambwe ugezeho uko twagerageje kureba amasanamu yawe n'amasanamu ateye igomwe n'umuntu azi kuba mu kintu n'umuntu afite santima mu kintu arimwo n'umuntu yerekana ishaka kuko tumaze kubona uriko urataka kujya mu muji wa Ngozi kandi hari ibihangange turiko turavuga ibihangange turiko turavuga nk'abajya mu Nkinzo TV urabona barakina neza bajya batipe twatuza mu mugwi wa Elliot bawita Ajid bayitwa iki ari umugwi haje Ngozi ukina mu muhungu witwa Elliot azi gukina director ndamuzi ugaca usanga hari imigwi myinshi muri rusangi mugabo ugacuduga kuri rya level ni banga irihe wakoresheje muri cinema aho kaca uduga kujya kuntu uvyukuri nta banga nakoresheje ntajyo nari fise kuko nibwo bwa mbere nari ngiye muri cinema kimwe gusa nibaza yuko ari uko nakinanye n'abantu bari basanzwe babimenyereye je ntabimenyereye hanyuma bakangirira ico cizere bangirira icizere ibindi navyigiye kuri tele nibaza nta formation nimwe nigeze njamo yigisha ibintu vya cinema hanimwe ni King Christopher why back home impamvu nagarutse hano no buzima nyene nasanze ivyo ndiko ndakora ndabikoreye no ngaha muhira byogenda neza ahubwo cyane kurushaho navuga rero reka nsubira inyuma gatoya kuko burya ngiye wifuza gusimba ukagera kure urasubira inyuma ya nasubira inyuma rero kwivuko kugira ngo se nkuhatangurira ariko sinovuga ko ariho nzohereza none niki cyakonspiye home kugaruka home kandi wari uri ahantu heza hari Ingozi ikintu cyanyespiye no kwanza ivyo niko ndakora Ingozi byari biheze nce navuga reka nsubire muhira hanyuma rero maze gushika muhira urumva ko namaze kwinjira muri cinema cyo navuga rero mfate cinema ni nk'ikiyovya bwenge umaze kwijamo biragoye kwisohokamo naciye mvuga rero reka negera abantu bo ngaha bavyumva kandi babikunda hama tubikorane ni Christopher amaze gushika mbega mu muji wa Muyinga yasanze hifashe gute mu bijanye na cinema ni hehe yohera kunagura kugira ngo turonke cinema y'umwemerera cinema muri rusange je mbona umenga yarasubiye hasi si ku rwego yari iriko kandi birambabaza kuko bwa mbere na mbere cinema y'Umuyinga yari iyoboye gusumba wanashaka n'Ingozi rero sinzi ikintu catumye isubira hasi ariko nico kintu tugiye kwigira hamwe nabo turi kumwe timu yose turabico twokora kugira ngo dusubire tuyiduze cinema y'Umuyinga ni Christopher tutazi company ariko arakorana nayo ijejwe amasanamu kugira tushobore kumenya ati twitege ibintu bikomeye kuko hano y'Umuyinga hari company atari nyinshi cyane mugabo zikora amasanamu ni company iyihe yoba ahengamiye ndiko ndakorana na producer Edu turiko turakorana kandi abikora neza gose afise amasanamu meza natwe twari dusanzwe dukora amasanamu meza ariko rero nasanze wakora amasanamu meza gose wanashaka gusomba nayo twari dufise muri cinema harakenerwa amajwi ya master yo muri studio kugira ngo ushobore kuboostinga turonke amajwi mbere ni producer uyo muzoshobora kuba mwokorana kugira ngo mushobore kuronka voice zitomeye ivyo nibaza ko biri mu biganza vya Edu nazo menye ingene bigenda kuko niwe vyose nabishize mu biganza ibintu bijanye n'izo projet zose ico nkora je no kwandika no kurondera abakinyi ariko ndazi ko vyose abikora neza ahubwo umunsi umwe muzomubaze nawo tubwire nyene ingene bikora ni Christopher ngiye ngo dusozere ari n'umuririmbyi kandi arongoye umugwi wa Holy Sound muri Holy Center
mbega ibi ntazoshobora kubifadikanya umuziki sinema n'ubuzima bwe binafsi ni ibintu bisanzwe rwose sinema niyo mu buzima busanzwe deja no kuririmba n'ubuzima rero byose ni mu buzima busanzwe nibaze ko atakintu na kimwe kizongora cyangwa se ngo kimbangamire kwandika sinema cyangwa se gukina filime ni nkuko kwandika indirimbo cyangwa se ugashutinga indirimbo jewe ku ruhande rwanjye nkunda muzike nk'umuririmbyi hariho indirimbo numvise yagaragaye kandi nziza baririmbiye Hall Center nasaba umpere akapera tu kugira ngo dufungire ikiganiro kuri iyo ndirimbo nyene. Okay ni indirimbo yitwa Hamwe na Kristo dutuma biba yego ka daririmba gatoya Hamwe na Kristo dutuma biba hamwe na Kristo dutuma biba kandi biryoha cyane hamwe na Kristo dutuma biba kandi biryoha cyane atumye ibandi mwese gusenga kabisa bavyumvise ko ano majwi hamwe toja gusenga ni kwa kundi wanka umukiza Yesu cyangwa umustari wacu Yesu nkuko twe tubivuga ko Yesu n'umustari yaramamaye yari King Christopher tuko tuakorana muri kano kanya kandi twaneze cyane gose kwa twakwakiriye hano muri TV zacu cyangwa tuvuze muri Edra cyangwa hehe kuko byose uvuze Edra ubuvuze entreprise ikomeye cyane gose sivyo no kuvuga yuko turishimye cyane gose kwa tukwakiriye kandi uri n'umunyempano agiye afise impano zigiye zitandukanye tugushimire cyane gose murakoze cyane nawe tunagusaba kugira ngo ushobore no kubwira akajambo kamwe abafanzi bawe cyo no babwira n'ukuri ndabinginga kujya mwabanye nanje kujya mwashigikiye hari abantu bambwira ngo sindaba comment kuri YouTube ndaziraba hari n'igihe ndabasubiza ariko si kenshi nkunda kubikora hari igihe nishura umuntu kandi nkamwishura nkoresheje telefone y'undi muntu comment ndaziraba rujya rukundo rero mwanyeretse kujya kuntu mwanyeretse ko mu nkunda mu supportinga abari ko mubandanya no kunyereka muri team shasha itanguye gukora ndibaza next week turatangura ku uploadinga part 1 ya filme izoca kuri YouTube channel yitwa KC Films ni King Christopher Films mugene mugire subscribe hanyuma mudufollowing mukunda abakinyi tuzokinana kuko musanzwe mwamenyereye muri cinema mubakunde nanje mu nkunde nkuko mwari munkunda mushigikire nka kujya nyine mwari musanze mushigikira urukundo rwanyu nigo rutumye ngira ngaha kandi nigo ruzotuma ngira kure rero nico novuga jamani guys muravyumva ariko ntumukurikirana umupira gusa kujya mushigikira abakinyi umupira hari abaririmbye n'abakinyi ba sinema nko kuri kuravyumva kandi bameze fresh ushaka rero kugira ngo ushobore kumufasha gende bakora subscribe kuri KC kuri King Christopher channel yiwe nshasha kugira ngo ibikorwa vyiwe uzowa mbere kubikurikirana je banyita icuma aka kuri kubingwa amatangazo turi kumwe n'umusaza wita Edu photographer hariya va muri Edra ivuze Edra rero buryo bojeje byose namasezero imisoso namudabigira kunyana ari sigara nawe namenye vyakora banyita icuma aka kuri kubingwa amatangazo ciao ciao